ndabaramukije kandi tusubiye guhura nukuri no muri no mwanya ni wa mwanya nza ndabasangiza amahishirigwa nduze muko nyene kandi numvise ubu unye yari ishurirwa numva ntoshobora kwigumana jeje nyene numvise noshaka kwibasangiza ubu nyene umve atanu umuntu turenzeko kandi nishirirwa riryoshe cyane munyanganire ndahano mwibarabara mukumva amajwi atariyo azari imiduga n'amakinga n'amapikipiki ariko ararengana ego urumva nagira ndababwire rero ukungene numvise ishurirwa rishasha rya Mpwemu Yera n'ukuri obeti nibaza ko ukumvuga ngo Mupupu ngo nijwi risemerera ngicabona nta kuntu na kumwe no tangura gusemerera jewe ubwanje na deje ataruko Mpwemu Yera wenyene Saint-Esprit wenyene ayabanje kuba icabona ca Kristo muri jewe kusemerera muri jewe ni wanshoboza ni wa ampa ico mvuga haleluya urumva hakujya vyanditswe muri Yohana 15 igice ca 26 gushika kuri 27 Jean 15 verset 26 à 27 anditse ngo Mpwemu Yera Mpwemu y'ukuri niwe aza abicabo niwe cabona ca Kristo haleluya ngo hama ngo natwe ngo dukahabonera kuba ivyabona vyiwe haleluya urumva rero ubu rero mu mwanya narije nyene nariko ndiyumvira nukuri iyo Mpwemu yagufashe nkakujya kumufiance nukuri muba muri muguma biguma ari bishasha umufiance mufataye biguma ari bishasha guma mwiyumvira ni mutari kumwe guma wimvira ivyo mwavuganye uguma usubira sinzi iya byashoboka ko mushobora kuvugana ku telefone umwanya wose guma mu telefona mugabo nukuri nico gituma ndabagira ni Mpwemu Yera n'umugenzi wanje n'umufiance wanje imbihe byose kandi bibabera uko ndabibasavye urumva kuba nk'ubu nariko ndiyumvira mugabo urumva nsanga n'ivyiyumviro byanje biguma biriko birabaza ibibazo canke biri kubera murondera wenyene agaca yironkera ukungene arashobora no kutanyishura ku kibazo namubajije mugabo agaca nyihera ihishurirwa rindi rishasha mugabo byose biguma biba amazi aryoshe ashunguruka umenga ni ubuki niko uvuga umenga ni miel ibintu biryoshe n'ukuri nawe wenyene uravuga wow urumva nk'ubu unye nariko ndiyumvira amanza numva isiguro n'ukuri nduze mushaka kubasangiza nuko umva ni nakarore gasanzwe ana nk'uko unye ushaka kwiga icongereza uragiye kurondera aho wiga icongereza hama umwigisha wawe yitwa Paulo uragiye yitwa Paulo hama ushaka kwiga ico congereza mugabo ugomba kugira umuhamagare ufise ikibazo uhamagara Paulo ingumfashe mu congereza Paulo niyaza ntaza kukwigisha ingene icongereza ntaza kukwigisha ingene uvuga Paulo ntaza kukwigisha Paulo ubwiwe mugabo aza kukwigisha icongereza ugaca usanga rero musangira icongereza muvuga icongereza muba mu congereza urumva nuko rero numvise Mpwemu ariko aransunika gato yikuru yamahishirirwa ryanje nacakiye d'abord jewe nyene rishasha hama mugabo numva umenga niryo no gusangiza na benshi iyo tutatahura Mpwemu Yera ni kubera umenga aje gutwara amasifa Kristo umenga aje gutwara amasifa ya Yesu Kristo umenga ni ntarindi zina dushobora kuvuga ni izina rya Yesu Kristo gusa kandi umenga wowe urinde urumva ntitumutahura mugabo natahuye yuko tutashobojwe na Mpwemu Yera nko umwigisha kuko biranditswe ko Mpwemu Yera adufasha n'umufasha n'umwigisha nuza kudufasha kudufata ukuboko adufasha iyo agufashe ntaza akubwira ngo shira hejuru izina rya handi mazina akuma ahubwo gukwegera muri Kristo ukumva muri wewe non seulement uguma wiyumvira Kristo uguma wiyumvira ivyiwe utangura kunyotegwa ivya Kristo utangura kurondera kumumenya gusumba wumva n'imizi ya Kristo ariko iri kwiraba muri wewe hamwe usanga ivyo wiyumvira ivyo ushaka vyose ni Kristo imbere y'ibindi vyose haleluya niwe cabona ca Kristo aza adutuma tunyotegwa Kristo tumumenya gusumba tumukunda gusumba tumusinzi vyose Kristo muri vyose haleluya tubaba Kristo ba vrai bukuri haleluya urumva rero nk'uwo Mpwemu niwo mwigisha ntaza ashimagiza izina Paulo
nk'uwo mwigisha nabwiye yitwa Paulo ngo ntaza kubwira ngo Paulo aza kubwira icongereza ashira hejuru icongereza akuyagisha icongereza akurongora mu congereza urumva nuko Mpwemu aje akurongora muri Kristo aguma kubwira Imana aguma kubwira aguha amahishurirwa y'Imana haleluya canumva rero nikindi numvise gisubiriye kungira kunezera cyane numvise natahuye kindi kandi numvise umenga arampaye amajambo yo kubivuga ko hari igihe mvuga ni urakoze Mpwemu kunyihushira ukoze kubona mugabo numva mbega ndabisangire gute hari igihe bingora mugabo ndasenga nk'amisese mvuga nti Mpwemu wowe nyene wiyagirishirize uwo tuwa turi kumwe muri uno mwanya umwibwirire ntabe ari ihishurirwa ryanje mugabo yibihishurirwa personnel y'uwo nyene ubwiwe haleluya cenahura ni kenshi turaba bloke kenshi biratukoroga gutahura Imana yacu utatubweranda tukumva Mana Data Mana Mwana wa Mutima Mweranda biragoye ukumva umenga ava wibaza Imana zitatu ariko uno munsi nanavyanditse kugira sindavyibagira numvise amajambo yo gubasangiza umenga yoba ari atahurika gusumba nayo ndayakesha Mpwemu kandi nukuri n'ivyimviro vyanje n'ibindugamwe si ubwenge bwanje sivyo jewe nyene menye ngene ndabipanga nukuri ibidapangiza zo ari vy'iwanje ibipangiza n'ivya Mpwemu haleluya urumva kandi handi icyo natahuye nuko Imana yacu si batatu si Imana zitatu oyaye ahubwo ngo nandise ngo Imana yacu ni imwe muga itwihishura mu buryo butatu haleluya itwihishura mu buryo butatu ubwa mbere Imana itwihishura nka data nta hishurirwa nibaza ko turaronka risumba kuba ko Imana ari data twararonse amahishurirwa muri Ancien Testament sinzi ko bavuga ngo icete ca kera no kuvuga gute mu gice ca mbere amwe tusoma uko Abraham uko Yakobo uko Isaac uko uwo ari wese yahuye n'Imana n'izina yamuhaye kubera uko bahuye hariho El Shaddai Jireh hariho Shama Jehova umva tukavuga amazina yose kujya niko bahuye kandi rero nibaza ko atahishirirwa riza risumbihishirirwa rya Kristo Imana ijambo ry'Imana ukuri kw'Imana Imana yonyene yatubwiye ngo hageze ko dusenga ntituvuga ngo Jehova Jireh ngo tuvuga Jehova El Shaddai Shama itubwira ngo vuga ngo dawe wa twese donc vuga papa wanje papa wa twese haleluya urumva Imana ishaka kutwishura nka papa haleluya hama igasubira igacibandanya ikatwihishurira nka data mwana bisigura umwana wa papa nuwo tuvukana umva nuwo tuvukana urumva Kristo nitumwami gusa mugabo nuwo turanavukana urumva kandi hariyo tugeze mu vyahishiro Yohana harabaho tubona ko Kristo ari umugeni haleluya abariwe umugeni aza gutora umukwe urumva si uwo tuvukana gusa mugabo mukuba ubugeni si kuvuga kugira ancestor ngo muvukana ngo umugeni n'umukwe oya umumana nta bintu vy'ibitsina bihari nta bintu vya sex bihari oya nukuvuga tellement uwo muvukana murabaye intime murabaye mu busabane budasanzwe urumva nukuvuga iryo ari jambo ubijambo haleluya ngo uko Kristo ari natwe niko turi niko Paulo yavuze urumva rero nuko numva umenga Imana itwihishurira uburyo butatu butandukanye n'ubwinshi mugabo yatugiriye nibaza ngo resume yatugiriye yabishize yabigize mu ncamake gatatu Imana data Imana mwana Imana mutima mweranda nawe agacaza aba ari Mpwemu y'Imana ubuzima bw'Imana haranditse ngo ni Yesu Kristo wenyine yabitubwiye muri Yohana 4 ngo Imana ni Mpwemu haleluya kandi bikongera bikavuga ngo mu Korenti icete ca 2 chapitre ya 3 kuri ku gice ca 17 handitse ngo iyo duhindukiriye umukama umva ni hamwe hacatuva ko ngo icari gidufutse mu maso ngo kandi umukama ni Mpwemu haleluya urumva Imana yacu ni Mpwemu Kristo ni Mpwemu donc Mpwemu niwe ni Imana muri twebwe haleluya
aho Kristo yavuze ngo ni kuneza yanyu nogenda hakaza Mpwemu papa kaba Imana kabasungikira Mpwemu yera. Mpwemu ni imaji y'Imana, ni ihishirirwa y'Imana nk'umugenzi wacu. Papa wawe arashoboye kuba papa wawe mugabo ntimuba abagenzi, akaba umupapa gusa ubona nyene nka autorité nk'uwo usonera gusa, kandi n'umuntu titura kenshi, n'umuntu ubona okay ndamubwira vyiza bibisi ndamusangiza canke nkavuga nti okay papa wanje reka ndamusonere gusa, mugabo hakaba n'igitinyiro c'ubwoba pana igitinyiro c'urukundo, kubera habuze ubwo bugenzi, habuze iyo relation. En fait Mpwemu niwe azana relation, niwe azana ubugenderane, ni privilege dufise n'ubuntu budasanzwe kubona Imana itwihishurira mu buryo bwa Mpwemu. Mpwemu niwe ni Imana muri twebwe. Haleluya, ni Imana, ni uwo mupapa, umva niyo relation ya papa, niwo no mugenzi w'umupapa, ni papa aje nk'umugenzi ubu rero, ni Yesu Kristo umugenzi, umukuru wacu, ngo habyo byanditse mu Baroma 8 igice ca ntihenze igice ca 29 ko ari mukuru wacu nk'imfura. Urumva ni mukuru wacu w'umugenzi. Hama Kristo akongera akaba n'uwo mugeni wacu, umugabo wacu w'umugenzi mu bintu vyose. Ugira umupapa, ugira uwo muvukana, ugira sinzi umugabo wawe, hategiyemwo ubusabana, hategiyemwo ubugenzi, hategiyemwo ubucuti. Hari ibintu haguma hafi sahaze, haguma hari ahantu mudashika, haguma hari ahantu habloka, rero Mpwemu niwe aza, niwe ni ihishurirwa ry'Imana ishaka nka Imana ishaka relation. Nico gituma turiko turavuga relation, turiko turavuga kugira usabane n'Imana, ntidushobora kuguma gusa tuvuga duhishurirwa Imana nka papa, Imana nka Yesu Kristo nk'ijambo gusa, mugabo uca nk'ukuri gusa, mugabo n'uwo mugenzi atwereka ingene tugendera mu kuri, ingene kwa kuri twamenye, rya jambo twamenye, ingene tuba nk'iryo jambo, ingene dusa n'iryo jambo, ingene dukurikiza iryo jambo, maze tukabona kuryohereza papa Imana yacu iyo itwihishurira mu buryo butandukanye. Kandi iyumvire mu buzima bwawe, iyumvire ico ayo ma relation yose, ubwo bucuti bwa papa, bwo muvukana, bw'umugabo, bw'umugenzi bisigura mu buzima bwawe. Urabe ukungene ari ibintu bidasanzwe kuba ufise ayo ma relation mu buzima bwawe aho uri. Urabe rero ukungene papa ariko aragerageza ko kutwihishurira mu buryo bwose kugira dushobore kumva tubaye atire, tubaye tumunyotewe, tumushaka. Urumva none ndasenze, numva nsenze mvuga nti iri ntibihishurirwa gusa risanzwe, ariko ribe itanguriro ry'ubucuti, dutahura n'uwo turi kumwe, dutahura ko ari Imana ubwayo iri kwishaka ubucuti, ko Mpwemu Yera ari invitation, ari ubutumire bw'Imana kugira tube abagenzi b'Imana. Imana ibe umugenzi wacu, natwe tube abagenzi bayo. Imana ntishaka gusa kuba papa, ishaka kuba papa w'umugenzi. Imana ntishaka kuba gusa mukuru wacu nka Yesu Kristo. Yesu Kristo ashaka kuba umugenzi wacu. Haleluya. Imana ntishaka gusa ko tumenya ijambo, ntishaka ko tumenya ukuri gusa, ishaka ko tumenya kugendana no mukuri gusa, n'ukuri, kuba ukuri, guhagarara mu kuri, kumera ukuri muri twese, indani muri twe bw'imizi y'ukuri, hanze dutanga ivyama vy'ukuri. Haleluya. Urumva Mpwemu niwe adufasha, nkuko mvuga ni twararonse izina riduha intsinzi, izina ririmwo intsinzi yacu ni Yesu Kristo. Hama Yesu Kristo ashatwuha izina. Haleluya. Umva ni iryo zina no mwijuru rirazwi, Mpwemu Yera rivuge, ni izina rivuga ati mpa gutambukira mu ntsinzi. Haleluya. Urumva iyo ntsinzi irahari. Reka rero dusaba umufasha atuhe gutambukira mu ntsinzi, adushoboze kwakseda, gushika muri iyo ntsinzi, kugendera muri iyo ntsinzi koko Kristo adushaka, kuko sino tuzoguma tuzi ko ari intsinzi, tuzoguma tuzi ko ari Yesu Kristo, mugabo bitugore kugendera mu ntsinzi, bitugore kumva uburyohe bwa Kristo, bitugore kumva uburyohe bw'ijambo. Kubera iki? Kubera umufasha twamwinyoye, kubera twafashe ko msi adahari, ntitwamumenye, ntitwagize relation nawe, ntitwagize ubugenderanire nabwo.
nawe urumva rero ndasenza Imana nukuri iduhe umwe wese ku buryo bwiwe ihishurirwa ukonye ishobora kumpa akarorero nukuri nkumva karanshitse gasanzwe ikumera akarorero gasanzwe mu byo ugendera mu byo utahura Imana ntiza itwihishurira twebwe mu nka kujya Yesu Kristo yavuga amaparabole yavuga imigani nukuri y'abarimyi canke aborozi uri umurimyi uri umworozi Imana iraza kuyagisha mu rurimi rw'umurimyi n'imworozi mugabo uri umuntu wo mu gisagara niko navuga Imana nza kuyagisha mu bintu nyene umenyereye ngaho onye urumva rero nukuri mugabo muri vyose bitangura mu kumva unyotewe mu kumva ubaye curieux mu kumva wibajije ibibazo wumve iki kintu nukuri kigukoroge wumve kuberi no iki kintu sindakirekera ja mu masengesho yaga n'Imana amasengesho nukuyaga n'Imana no mu kwifunga ikintu kuri gira ko kigoro kwifunga je natahuye ko ari ntugusemerera n'ijwi rivuga Mana oya yambwira mvugisha nkaba nababwiye urumva kuja kwifunga ngo ni kubera ngo umwana gwa kubera jengwa kubera akazi kubera umugabo kubera umugore kubera ivyo byose mugabo ntidushobore kwifungira kurondera Imana kumenya Imana kugira ubugororotsi bw'Imana no uvuga ko ivyo byose twifungira bindi tubishira hejuru y'Imana no uvuga ko ari bigigwamana vyacu rero Imana iduhe kuva mu bigigwamana iduhe kuva mu Mana iduhe kurondera Imana kusumba ibindi vyose kandi Imana yatwemereye ngo rondera ubugororotsi bwanje ibindi byose bizokurikira nukuri gabasha twiteho Imana iratwitaho bidaciye haleluya irakwitaho nivyo wowe utazi ko ukeneye kwitamwo niko navuga iguserukako urumva renda gusavye ndagusengeye nanje ndisengeye ko nukuri tukuma tugenda amahishirwa amashasha yandi meza dasanzwe ya Mpwemu Yera kandi muri uko guhishurirwa ntabe gusa connaissance ntabe kumenya gusa mugabo abe kunyoterwa abe no kubibamwo kubiviva ntidukeneye ukuri gusa mugabo dukeneye kuba mukuri dukeneye kumva uburyohe bw'ukuri kugendera mukuri ntidukeneye kumenya gusa ko intsinzi hari mugabo dukeneye kugendera mu ntsinzi kuba mu ntsinzi dukeneye kuba abanyentsinzi haleluya sukuvuga ngo ibintu byose bizategeza mugabo urashoboye gutambukira mu ntsinzi mukuri niyo ibintu impande byose biri byatembye mugabo ukaguma wumva yuko urahagaze kwisi ahantu hatanyiganyiga kwijambo Yesu Kristo kandi uri ku inkingi yawe ugufasha ntunyigaye niyo utembye ugahaguruka ugasubira ukiruka ugahaguruka uwo Mpwemu Yera nukuri adufasha niwe adufasha guhagarara kuri Kristo nadufasha guhagarara muri Kristo niwe adufasha kandi Imana tugirire neza twese ngaha nukuri Imana iduhe gose ishurirwa rishasha ryayo kandi izina iduhaye haleluya izina yaduhaye ya Mpwemu Yera nukuri tumenye kuri hamagara yumve ko birimwo no mu gusonera Imana birimwo no mu kubaha Imana no kujya twubashe ko yaduhaye izina Yesu Kristo tutaciye twitorera ngo Albert tutaciye tukavuga Yesu Kristo uku rero tuvuge Mpwemu Yera kuko na Yesu Kristo yatubwiye ati Mpwemu Yera araza no kuvuga ni izina rivugwa no kwijuru ni izina ry'Imana Mpwemu Yera ni nature y'Imana Mpwemu Yera ni uko Imana iri haleluya izina Yesu Kristo ijambo rirafise izina haleluya n'ubuzima bw'Imana burafise izina none ko tufise ijambo haleluya Imana yatwishire ijambo yayo yayishikanye ubu rero ishaka tugendere mu buzima bw'ijambo ryayo haleluya iryo zina rero ry'ubuzima bwayo ry'ijambo ryayo ni uwo Mpwemu haleluya rero tumuhamagare adufashe kandi Mpwemu ntatwara amasifa Kristo ahubwo Mpwemu adushinga muri Kristo bidaciye adushiramo imizi ya Kristo akadushira twebwe nyene muri Kristo indani haleluya Imana ibagirire neza cyane ibanyagirishiriza mwebwe nyene uko iyo nyene iziko ukeneye kuyumva kandi uza kwitahura muri langage yawo ukuvuga wewe nyene Imana itugirire neza Imana ibane natwe kandi tuzosubira vuba cyane haleluya